ibiyayuramutwe byinshi biva hanze y'igihugu cy'u Burundi, byinshi biva hanze y'igihugu cy'u Burundi, uretse izi mogi twavuze babirima by'ibyatsi, usanga hariho bamwe binyegeza bakaja mu kinywa bakabirima, ariko naho si byinshi, byinshi rero biva hanze. Hari abantu bava nk'iyo za Cibitoke bara babikuye muri Kongo, ugasanga bavyihambiriye ko bakavyambara mu mpuzu, bagaca barenza ko impuzu bakavyiboherako, bagaca baja mw'ibarabara nk'umwene gihugu asanzwe, hama bikinjira agashikaho abishikana. Hari ababipakira mu miduga, hari n'abashobora gufata irya pine y'imodoka bakabitekeramwo bagaca bashiramo ipepu. Hariho rero n'ibica mu kirere, kuko mu ndege murazi turavuze ubwoko, turavuga heroine, turavuga kokayine. Nka kokayine irimwa muri Amerika y'Epfo, wumva bidaciye mu ndege hakundi bishika rero ngaha. Akarorero uritangaje ati mbega mu ndege ho bigenda gute? Mu minsi iheze twarafashe ibiro bishika 4 bagire babijane i Dubai. Nk'izi za kokayine zozo nimba zinaza ngaha i Burundi zigira nka transit, kubera aha i Burundi abantu bashaka kwihereza kokayine ni bake, kuko irazimvye. Igarama ya kokayine ku mwanota ndiko ndakubwira mw'iyi minsi yari ku bihumbi 640. 600,000 igarama iri. Urumva ko atarabari bose bashobora kubigura. Rero hariho n'abandi babitwara munda, nk'izo za kokayine ndiko ndakubwira, babitwara munda. Si munda ngaha nakubwiye, munda indani muri intestine. Gute? Barafata akantu bagatekeramo, fate bakacagira nk'akantu nk'ikaramu, hama baca bentrodiza bikaduga muri low intestine. Umuntu wese afashwe yihereza ikiyayuramutwe arahanwa gupfungwa kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 5, cyangwa agatanga ihadabu y'ibihumbi 50 gushika ku bihumbi 100, cyangwa bivanye n'ukuntu abajeje ubutungane babibonye bakamuhanisha kimwe muri ivyo. Ubu bidandaza nawe, aha tuvuze kubidandaza tuca tubona abashaka kuba babikora. Navuze ko hari ivyo bashaka guterateranya ama bakabidandaza, nka bijya vy'imiti bakavanga uruvangavange, nka bijya vy'amakokayine umva ko ashaka kubicanga n'ibindi produit akagira amazi solution. Rero ababikora canke ababirima bo bahanwa n'ingingo y'508. Aho naho handitse ko umuntu ahanwa kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 15. Amahoro nshuti mukunzi w'isamirizi Irebe FM 91.4 no kuri Radio Garden, mbese no kuri site web yacu ya Irebe FM ariyo www.irebe.fm.com. Ndakuramutsa ndaguha n'ikaze mu kiganiro dusanzwe dukora misi yose, na cyane cyane aho dukora kubijanye n'iterambere mu gihugu, na cyane cyane kubijanye n'ivyo gukingira abene gihugu, ni kubijanye n'ivy'inyubako, na cyane cyane n'ibimereho, na cyane cyane y'abarundi muri rusange. Aho no musi rero twashimye no kurondera abanyakubawa kumbere badufashe kubijanye n'iki kintu kenshi bakunze kuvuga ati kubijanye n'ibiyayuramutwe. Mbega igipolisi kijejwe no kugwanya ibiyayuramutwe mbega babyigenza gute? Mbega ibiyayuramutwe niki? Kumbere hari abavyihereza batazi yuko bihanwa n'amategeko, kumbere ari abahendwa n'abandi, kumbere ari abantu benshi na cyane cyane bahendwa, kumbere bibaza yuko ari ibintu bihereza nk'ibifungurwa. Mbega vyo bifise ico vyica kubijanye n'amagara y'abantu? Mbega vyo bifise ico vyica na cyane cyane ku vyiterambere y'igihugu? Mbega ko tubona cyane cyane ko abajene benshi aribo bavyihereza, mbega ni igiki babahanura, ni igiki babatumira cyane cyane?
ego baraza kutwiyagira byinshi kumbere no kubijanye n'urugezo n'ubuhinga bakoresha na cyane cyane kubigwanya, mbega bo ko bavyitwaramo gute, mbega babigenza gute. Ego kumbure kuri micro nkuko muvyumva ni Beni Ngiriye William, behind the camera ni CK Professional, araza kuduhereza kumbure amasanamu ameze neza cyane. Ego reka kumbure sindabatwara umwanya, ikinyamakuru ni Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice 4 kuri YouTube. Mbega wibaza yuko nicaranye n'abanyakubawa bande, mbega noba nabidondoye nabi, reka kumbure tubaho umwanya kumbure babidondore, je ndashobora kuba nabidondoye nabi. Ati mbega uyu ari ku ruhande rw'uburyo, ati mbega ni nyakubahwa yitwa gute? Ego je nitwa Colonel de Police Désiré Nduwimana, nkorera mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi n'uhanuzi ajejwe guhanahana amakuru imigenderanire nabi n'igihugu, nkongera nkavugira igipolisi cy'u Burundi. Ti uri ku bamfu nawe akaba bamwita ndi nyakubahwa nde? Jewe nitwa Colonel de Police Minani Jovigne, nkaba ntwara igisata cy'igipolisi kijejwe kugwanya ibiyayuramutwe, vuga mu gifaransa Unité de Police Anti-Drogue. Ego kumbure nkuko muvyumvise turi kumwe n'umwe kumbure umunyakubahwa asanzwe avugira igipolisi, ubundi nawe akaba ari muri Unité Anti-Drogue ajejwe kubijanye n'ibiyarura mutwe, kugwanya ibiyarura mutwe. Ikibazo cyane cya mbere ni ikiyarura mutwe niki, nka wewe usanzwe nyakubahwa uri mu bagwanya ibiyarura mutwe? Ikiyarura mutwe nkuko nawe we mwayo majambo wavyumvise, harimwo kuyayura. Tuvuze kuyayura rero ni guhungabanya cyangwa ni ukonona mu mutwe. Rero ibiyayura mutwe nivyo bintu byose byonona mu bwonko. Mu majambo make umenya ko ikiyayura mutwe ari cyo kintu cyose kizana ingaruka mbi mu bijanye no guhindagurika mu mutwe, cyane cyane mu bijanye no kwiyumvira, bivanye nuko uwo muntu aba yabyihereje mu bwonko bwiwiwe harabihindagurika mu kwiyumvira, kandi ugasanga no kubijanye n'imikorere yiwiwe mu mubiri canke no mu bwonko byagoranye. Afite haraba kino kwita perturbation de la chimie du cerveau, niko no bivuga mu majambo make. Rero ugaca usanga umuntu yihevye ibyo biyayuramutwe agira n'inyifato tabereye, mbere bamwe bavuga ati agira inyifato nk'iz'umuntu agwaye ibisazi. Ego nuko no bivuga mu majambo make. Ego murakoze cyane. Ikindi kibazo nce nifuza kubabaza, ati mwebwe nyene nyakubahwa, ati mbega hari ubwoko bungahe bw'ibiyayuramutwe? Ubwoko bw'ibiyayuramutwe n'ukuri ni byinshi, ni bwinshi cyane, bivanye n'ukuntu byonona umubiri. Ariko kenshi ku bantu basanzwe bazi ngo hariho urumogi, ngo hariho kokayine, ariko bamwe bumva ngo urumogi hari n'abita iyo kokayine bakatafata ko ari urumogi. Mugabo rero twebwe nk'ubu nk'abahinga ibyo tumaze kubona, icyo twita urumogi ni barima by'ibyatsi, ariko nabyone bitandukanye. Rero terme nyazo ubwo rumogi niko twita cannabis. Cannabis rero ugasanga harimo ubwoko bwinshi, hari nk'ibi barima ngaha mu Burundi usanga binafise ubukazi buke, hari ibyo bakura muri Kongo birakaze gose, hariho ariko nk'ubwoko bw'urumogi buriko burava muri Zambia mwino misi bita skank, batera nyene mu nk'ibiterwa. Ego batera nk'ibiterwa bimeze nk'inivyo vyasi nyene, mugabo gogo rufise ubukari bukomeye bita skanka, nigo muri iki gihe tubona uriko gonona ugwaruka cyane. Rero hariho n'ikindi no kwita ikiyayuramutwe kibangamiye abana gose kitwa heroine. Heroine ni ubwoko bw'ikiyayuramutwe gifatwa mu buryo butandukanye, kuko kiraza donc hariho abacihereza sous forme de poudre, bagaturira bagahema umwotsi. Urumva ko umwotsi ucuja
mu bwonko mu mahaha umva ko vyonona. Hariho rero n'ababivanga bakabinywa nk'amazi nka siro, kurya woha umuti umwana wa siro bakavyihereza. Hariho rero ikibangamye gose abavyihereza bavyiteye mu nshinge, bakabishira mu iserenge bakabishira mu mitsi, babishije mu mitsi hama kugira baronke ivyo no kwita amaswingi ya ningoga, kuko iyo biciye mu rushinge biragira reaction yihuta gose. Hariho ibindi rero banywa vyitwa fayiro na n'ubundi bwoko bw'urumogi bw'ikiyayuramutwe kiza en forme de poudre, nahone bayinywa nkuko nyene. Kenshi ni kantu kabaye kantu gatoya kandi kazimvye, bakadaraza nko ku mwampi w'ikibiriti, ari ugasanga kagurwa amahera menshi cyane. Baragashirayo ku rupapuro bagaca baturira bakaca bihema umwotsi. Hariho rero nico bita booster. Booster nayone ni umuvango w'ibiyayuramutwe. Kuko tumva booster urumva mu ijambo kunyarutsa. Uravyumva nawe. Donc nakantu nyene ka kanyarutsa. Byo bavuga nk'ama mu Giswahili gafanya mbiyo. Mba biramunyarutsa gose. Hanyuma rero hariho rero n'ibinini bitandukanye. Barafata ibinini bakabisya, bashaka kutabanywa mu mazi cyangwa bakabinywa ari binini nyene, akujya wotora ikinini cyo kwa muganga. Ibyo navyo ni binini kenshi biriba birimwo ama produit twita morphine cyangwa codeine. Hariho n'ibinini bya methamphetamine cyangwa diazepine. Bijya binini kwa muganga wumva ngo uyu muntu ngo yariko aragira ama conversion bamuhaye diazepa, ni kugira bamukaruma. Rero aba nabo bihereza ibinyayuramutwe kugira ngo baje muri ya situation yabo barashaka kuvyihereza. Amadiazepa barayihereza mu kibanza cy'ibiyayuramutwe kuko nayo irakaruma ivyiyumviro, umuntu akaja muri situation iri karume. Hanyuma rero sinokwibagira ikiyayuramutwe, nkeka bamwe bibaza ko atari ikiyayuramutwe ariko alcool nayone iyo bayifashe ku rugero rurenze irashobora gutuma umutwe wononekara, ubwonko hakononekara. Cyane cyane ko muzi yuko hariho nk'ubu hari amayizine menshi asigaye akora ibintu ngo na marikere nibiki. Hariho rero ama produit toxique bashiramwo arimo nka za methanol, uvyihereje bizonona ubwonko gushika naho umuntu ashobora no gupfa. Nibaza yuko no mu minsi yahera byarashitse mu makartier mwamwe abantu barakora izo nzoga ziri mu bwo bumara, birononekara bikaca bibica amaso bagahuma, après bagaca bapfa. Urumva rero ko aho mvuze bike mbize bike mu vy'ibiyayuramutwe. Hariho n'ibindi bakunda kuzana cyane cyane abashoferi bava hanze byitwa mirungi cyangwa aravuga ngo ni mayirungi. Hariho n'aya mashisha usanga hirya no hino abana bihereza, mugabo hari gihe mwajya amashisha bashiramwo ivyo biyayuramutwe. Rero hajya ujya baspira ijya myotsi banywa bakabona mengo barekora mu itabi gusa, mugabo harimwo n'ibiyayuramutwe. Ubwoko rero bw'ibiyayuramutwe ni bwinshi cyane, numva ari byinshi cyane. Kumure nka nyakubahwa we asanzwe ari mu gipolisi yegereza abene gihugu, timbega iyo muhuye cyane iyo mubonye abene gihugu bariko baravyihereza na cyane mu bwo buryo n'ubwo bwoko bwinshi bw'ibiyayuramutwe novuganya kubabaje kudusigurira, muraheza mukavyitwaramo gute? Ni giki mubarira abene gihugu, ni giki mubahanurira, ni giki mubatumirira? Mu gipolisi twe icegera abanyagihugu kugira ngo dushire mu ngiro imirimo, nukunye turatumira tugafashanya. Biga mamuze ati mbega mu bigwanya akaguti iyo mushoye ko n'ahantu bariko baravyihereza. Ni nkuko nyene tusaba abantu yuko babonye ingorane iyo ariyo yose
baratwigira batubwira ati hajya ahantu burya si heru ntibimeze neza. Hanyuma twebwe ico tujejwe rimwe na rimwe turabwira nk'izi ngabo ziri mu bisata bigwanya kwihereza ibiyayuramutwe nyene bakahagenda bukebuke kuko harya n'abantu bagoye abihereza ibiyayuramutwe n'abantu bagoye ni ukubatwara bukebuke ushoboye kubafata ukabaza mbega ivyo mugira n'ibiki. Ubwa mbere ni ukubavura mu mutwe kubasigura ivyo bariko barakora ntibirikuriwe n'amategeko, amategeko arabihana. Hanyuma hari igihe babarungika ku masantre ashobora kubafasha muri ubwo buryo, hanyuma ikiyayuramutwe ni ukugifata bakagikura mu kibanza gishobora kononeramwo abantu. Mwabajije ababinywa muga ntimwabajije n'abashobora kuba babidandaza batabinywa kuko nabo babaho. Ego kumbure ico turaza kugishika ko timbega nabo nyene bimera gute nk'iyo mushitse mu gahura nabo babidandaza kumbure babikamishamwe amafaranga. Nabo nyene kwasigura yuko amategeko abihana kandi bikomeye. Nk'ababipakiye mu miduga barahanwa cyane. Birashobora gushika ugasanga n'imodoka yiwe ibaye sezi confisquée igaja gufasha ngira ngo mwiterambere ry'igihugu na cyane cyane. ubu nawe arashobora kurondera aho baruruhukira gato na cyane cyane. Kumbure turaza kudufasha mutubarire kumbure n'ibihano n'amategeko abahana muyadusigure neza kumbure rero benshi batayazi bibaza ko ari blague bibaza ko ari bisanzwe ngo baraza kumfata amabande kuri. Reka kumbure dusubire kuri nyakubahwa asanzwe we ajejwe kubijanye no kugwanya ibiyayuramutwe ati nizihe ngaruka ku muntu anywa ibiyayuramutwe. Ku muntu anywa ibiyayuramutwe nkuko nasiguye hariya hejuru urumva ko vyonona ubwonko, ingaruka kuri we ni nyinshi cyane. Urumva noca mpera kwiyo nyene ko ingaruka ya mbere ko ubwonko bwiwiwe ikuntu yiyumvira imitekerereze yiwe irahindaguritse uca wumva yuko haca haba na impact no ku bindi bihimba byose by'umubiri bica bimererwa nabi. Muca mwumva ko nk'umuntu yihereze iyo myotsi y'urumogi igitigu amahaha yiwiwe ntashaka kubandanya akora neza. Cyane cyane ibyigwa byarerekanye nk'abantu bihereza kokayine bamana ibibazo vya hypertension umutima. Ego hanyuma kandi abo bantu bihereza ibiyayuramutwe bironona igitigu kuko amadoze menshi yagiye mu mubiri atuma hariho ibihimba byinshi vyononekara. Rero tugarutse kandi kubwo bumuga bwo mu mutwe haracahazanwa rero n'izindi ngwara rero zijanye no mu mutwe. Murazi yuko abantu bagwara mu mutwe usanga baragira akabonge, baragira depression, baragira stress, hariho trauma kubera bya biyayuramutwe biba byamaze kwataka ibipande byo mu bwonko bituma yiyumvira neza. Rero ugaca usanga muhuye n'umuntu yihereza ibiyayuramutwe uhava umugereranya n'ujya nyine yagwaye ingwara zo mu mutwe. Haraba kandi no kwandura binyaruka ingwara ziterwa n'imigera cyane cyane uwo mugera wa sida cyo kimwe n'umugera wa hepatite C. Kubera iki nababwiye yuko hariho abihereza zirya za heroine bazicije mu nshinge. Zirya nshinge rero ibyo tumaze kubona abarashaka kuzana isirenge bagashiramo isese 10 bagaca baguma bazihanahana umwe akitera agaca ha mugenzi we kubera birazimvye. Urumva ni nka kujya wowe uri kuranywa itabi ugaha mugenzi wawe nawe rero aritera mu nshinge bagaca bahera bagahanahana. Urumva yuko ko kwandura bica biba fasile. Hanyuma kandi umuntu yamaze kwihereza ibiyayuramutwe burya aragira kino kwita irresponsabilité sexuelle yamaze. Urumva ko mu bwonko bwiwe ntibimeze neza, urumva ko bishitse akaja kugira rapport sexuelle byo kwiproteger. Urumva ko kuri we yabikimunezwe kuko ni ibiharuro byo mu bwonko urumva ko bidakora neza.
rero kandi mwomenya yuko ku ngaruka mbi zindi iyo wabinyoye rwose ukabyiheza bikarenza urugero birashobora no gutuma upfa birazana urupfu hama rero nk'uko yari yabivuze amategeko arabihana kunywa ibiyayuramutwe bihanwa n'amategeko rero wabyihereje arashobora gupfungwa uko amategeko ubutungane buramukurikirana hama ikindi rero uwinywa ibiyayuramutwe n'ukuri usanga ari umuntu novuga marginal kuko mu byo akora ntacyo yibanga hariho bamwe bamavuga ati umuntu yeje ibiyayuramutwe arashaka no kuza abantu bariko bararaba televiziyo akayiterura wewe muri we abona ko atanumwe amubona biraba mu makartier biraba nimayaga n'abandi bazobabwira hama rero ugasanga nukuri harabaye n'ingaruka mbi mu kibano sinzi ko nozishikako n'ikibazo kuko uwo muntu mu bisanzwe usanga no muri sosiyete acafatwa nk'igicibwa afatwa n'igicibwa kuko izo nyifato mbi abafise mu mubano naho aho baherereye urumva ko bitahava bigende neza kuko nimba aje ku mubanyi aronona iki yashika muhira akonona hariho abavyeyi benshi usanga baza biramanta ati agasenete kanje mwana yagatwaye hano mwana kandi atwaye senete igugwa miliyoni 2 ni barama 50,000 agatora kuko wewe lo besoin yiwe no kuja gusatisfaiza ya besoin yo kugira iki kuronka cyakiyayuramo urumva yuko bica bigorana gose nkuko yabivuze rero haragaruka rero n'inyifato ya nyifato mbi irafekta ugabona ko abantu bataye akaranga mu kuntu bifata ukuntu bambara aho batiri kwarabara hama rero ivyo urumva ko deja harabaho na impact ku butunzi bw'igihugu uretse yuko tubura main-d'œuvre kubera bose abari go producer urumva ko badegeye urumva ntacu mubaza urumva rero leta nayo kandi ica igira ubwigoro bumwe kugira ishobore gufasha abo bantu hanyuma pande leta n'imiryango irahamererwa nabi kubera barakora uburyo bwinshi kugira ngo bakure babana babo mizo situation kugira ngo barabe ko bogaruka ara normal birabatwara uburyo bwinshi kuko hari amasantre akora ivyo bintu donc de réhabilitation ya kamahera atari make kugira afasha abo bana hariho amasantre hari Ngozi aha mu Gasekebuye aha mu Kamenge aho bita kuri malaria hariho n'ikigo kiriko giheruka kugururwa gishasha mu Maramvya cyitwa centre de réhabilitation birashoboka urumva rero ko ivyo bijyo byose bisohora uburyo bwokoze ibindi bintu hanyuma rero uretse ivyo nko kububatsi bamana imishwano mu nzu mu rugo bamana injyana nk'umugabo avyihereza cyangwa kuko abari irresponsabilité mu rugo nta kintu na kimwe ushaka kumubaza urumva ko haca hamamwo injyane hakaca hanabaho ahubwo n'amakonflit tuno kwita les violences domestiques nukuri ikindi gihambaye cyane nko kuri twebwe tujejwe turi mu nyamiramabi byongereza icyo no kwita ubugizi bwa nabi todo criminality raduga kuko bajya bihereza ibiyayuramutwe bavuze ati uno munsi turategera abantu babishira mu ngiro uko nyene kandi uko bafashe umuntu urumva yuko kubera no raisonnement ibidakwiye bica bigira iki bituma bashobora kugira des réactions brutales ugasanga baramereye nabi umuntu hama rero kuko nabivuze biva ku muntu bigatuma ashaka kwandura indwara rero ahubwo biranatuma ahubwo na za ndwara z'umugera wa sida cyangwa umugera wa hepatite ukweragira mu bantu kubera uriya yabitoye
atabijana ku bandi n'abari bakomeye n'abatavyihereza ugasanga iyo ngwara irakwiragiye no gufata ku nguvu kumburira yo arabavuga ko nivyo bishoboka ahubwo nibyo nakubwiye ko rotodo criminalité iraba ndende kuko ivyo biyumviriye gukora abikuru ko nyene nuko nyene abipanze kandi urumva nta control abafise muri make nta controle ko ubwonko bwamaze kuba perturbé cyane ita la chimie du cerveau bijya bihimba by'ubwonko bituma bikomanda umubiri n'ibiki bikora en désordre kubera yamaze kwihereza ibyo bintu rero mu by'ukuri uramurabona namwe ingaruka mbi ni nyinshi haba ku muntu haba mu kibano urumva yuko kwihereza ibyayuramutwe arakaranda kabi cyane ego nka nyakubahwa asanzwe ari mu gipolisi kijanye no kuyegereza bene gihugu ati mbega izindi kumbure izindi ngaruka mu bamuzi zo bari izihe ikijanye no kwihereza ibiyayuramutwe bifise ingaruka nyinshi cyane ku giti c'uvyihereza ku muryango mu kibano mbere no ku gihugu ego cyane uwo yihereza ibiyayuramutwe arashobora kuba yogira ingorane y'uko amagara yo mu mutwe atosekara akaba wa muntu ameze biboneka nyine yuko umutwe wiwe utari mu kibanza atakintu na kimwe ashobora kugirira akamaro abandi muri make tuvuga ni nk'umusazi turetse ngaho amagara yiwe arashobora gutosekara bisanzwe n'abantu bakabibona akagwara ingwara zidakira ndiko ndaca ku mayange ego kubw'igihugu cose naho kujanye n'ugwaruka baraheba amashuri ugasanga wa wundi twari twiteze yuko azovamwo umukozi w'igihugu azovamwo umupolisi mwiza azovamwo umuganga mwiza azovamwo ingabo nziza azovamwo ikintu gifite akamaro ku gihugu umuntu afite iteka mu gihugu arahindutse turamubuze agira agaputi hanyuma muri sosiyete mu muryango iwe naho ega n'abana ntibaregwa abana nabo nyene bibagira ingaruka mbi kuko ari nk'umuvyeyi ntabagikurikirana umuryango aho simuze umuvyeyi umupapa cyangwa umumama bose nico kimwe kuko bose barabifashura kwihereza ibyo bintu abana ntibagikurikiranye itunga ry'umuryango rirahatosegarira kuko bijya bintu birazimvye cyane rwose birazimvye no kubwira yuko hariho mu gipolisi kigira abanyagihugu bazakatwega atubwira ati umwana yasaze dufashe murabe ukuntu muduhanurira umwana ukasibona ngo n'akarasiyo aragayobora akagenda kugurisha mpaka aronse cya kiyayuramutwe impuzu yambara impuzu z'abavyeyi utwo mu nzu udukoresho nta kintu na kimwe kiragama mu nzu hari umuntu anywe ibiyayuramutwe hanyuma n'igihugu kirahahombera byinshi kuko kijya kugura imiti myinshi izivye cyane kugira bagire cya kintu bita prise en charge y'abo bantu nuvuga rero yuko muri make nivyo ni nk'ivyo ariko uretse n'ivyo kubabinywa no kubabikoresha iyo aguye mu minwe y'inyamiramabi amategeko arabahana bikomeye mo koroneri arazi nyene bihora bigenda abo baze gufata atubwira n'amategeko kumure nadufashe atubarira ati mbega amategeko yoba bihana uwo onye yabifatanywe abyihereza cyangwa uwo onye abidandaza by'ukuri kunywa ibiyayuramutwe ni amakosa ahanwa n'amategeko ibihano biri mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi mu ngingo yabyo ushaka kubisoma neza acaraba code penal y'u Burundi kuva article ya 507 gushika article ya 513 niyo ivuga cyane cyane ivyo vy'ibiyayuramutwe
n'ibindi bisa. Ati rero ku muntu avyihereza ahanwa gute? Umuntu wese afashwe yihereza ikiyayuramutwe arahanwa gupfungwa kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 5 cyangwa agatanga ihadabu y'ibihumbi 50 gushika ku bihumbi 100 cyangwa bivanye n'ukuntu abajeje ubutungane babibonye bakamuhanisha kimwe muri ivyo. Ubu bidandaza nawe aha tuvuze kubidandaza tuca tubona abashaka kuba babikora. Navuze ko hari ibyo bashaka guterateranya ama bakabidandaza nka bijya by'imiti bakavanga uruvangavange nka bijya by'amakokayine wumva ko ashaka kubicanga n'ibindi produit akagira amazi solution. Rero ababikora cyangwa ababirima bo bahanwa n'ingingo y'amajana 508. Aho naho handitse ko umuntu ahanwa kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 15. Urumva ko amategeko akomeye aracibwa n'amande gushika ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Umuntu avyihereza umuntu avyihereza twavuze ko ahanwa kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 5. Umuntu avyihereza uvyihereza ariko bajya baja mu rudandaza rwavyo imyaka 10 bava ku myaka 10 gushika kuri 15 cyangwa amande araduga agashika ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Iyo rero basanze naho ari akagwi ka organize donc de bande de criminels bakora ivyo bintu baca ivyo bihano bigwiza na kabiri ku myaka 20. urumva ko ikiduka rero bisigura yuko abantu abo babidandaza naho abo babidandaza nabo iyo bishitse ugasanga babihaye ni nko babihaye ugwaruka donko leminere yafashwa bidandaza kuri baminere nahone ibihano bica bigwizwa kabiri. Cyumva yuko ibihano bikaze bako leta yabihagurukiye kubera biragaragara ko ari ikintu conona cyane igihugu ni n'amatu. Kibazo nifuza kubaza nyakubahwa asanzwe wewe ari mu begereye ikibano gipolisi yegereye ikibano abene gihugu. Ego merci beaucoup. Ati mbega kubera iki dusanga kenshi urwaruka ari rwo rufata iya mbere mu kwihereza ivyo byayo mutwe? Kenshi urwaruka rujya kwihereza ibiyaramutwe kubera rimwe na rimwe rutagira icyo bikora. Hariho abandi twavuga ngo ntibagira camira. Dufatiye kuri bamwe bavuga ngo n'abana bamwe baraba bajya nibo ba mbere bakunda ivyo bintu. Usanga bagiye bamwe birirwa ku marigara usanga icyo kiyayiramutwe kirimo. Hanyuma hari abandi bavuga ngo birabaryohera ngo kuba free bumva nyine ngo borohewe mu mutwe atangurane. Higo ugasanga bihereje ibiyayiramutwe hanyuma washaka hariho no kuronka amafaranga bitabagoye atacu bafite bayakoresha. Hariho n'abavyeyi usanga bahereje umwana amafaranga bagena wigurira akantu ko bagiye kugura ikiyayiramutwe. Urumva navuze nti hari abavyeyi badakurikirana ugasanga umuntu yakuze muri ubwo buryo nari nababwiye ko binazimvye. Nuko rero bashobora kuja mu biyayiramutwe. Abandi nabo aravuga ngo faire comme les autres kwigana abandi. Musanzwe itabi mu mubiri bifise rimazi ndetse konona umubiri. Hanyuma rero nabo yose ngo areka ngo ka booster akaca ngo numvirize ngo kumviriza niko kurya ugaca usanga yagumiyemwo muri rwa rukurikirane rw'abagenzi. Kumbe ati yahisemo umuntu umugenzi mubi akora bibi nawe gaca bandanya agira vya bintu. Harimo rero kuza barakurikirana biriwe kwirigara ntacyo bafite bakora bacaja muri ivyo nyene. Mugabo nk'ugwaruka ndiko navuga mu gwaruka cyane kuko nico kibazo mu budget. Nk'ugwaruka rufise ico rukora
kenshi ntibaja muri ivyo. Abandi nabo harabuze ngo ariko sivyo, hari babuze ngo bibaha inguvu, ngo booster, to boost mu Congereza no gushira mu inguvu, kwengureza inguvu. Twaciye ahantu ngaha higima bayo batubwira ngo uri kurimbangiza habo ngo waronse ngo wagasogoto ngo urashobora gukora amasaha umunani utariye. Mugabo rero iyo byansi agwa bwarumye kuko ya booster iba yaheze, kandi iyo bishitse akagwara naho kugira ngo umuvure biragora, bitwara uburyo. Donc rero bamwe barafata ngo nibafasha kongereza inguvu, mugabo nibaza ko atari byo kuko barihenda iyo hagiye mu ingwara naho bamirwa nabi gusumba. Ego murakoze cyane kumbure Nyakubawa adufashe na cyane ku nawe asanzwe arimwo mu gipolisi kijanye no kugwanya ruvuga ibiyarura mutwe, adufashe ati mbega ko tuzi ko benshi babinywa binyigeje bakabinywa kumbure mu kinywa mbega ati mbega muri uwe buhinga muba mukoresha kugira ngo abo bantu mubashikire mu bafate mu bisanzwe kugira dushobore gufata abo bantu bavyihereza cankwe abo babidandatsa, ubuhinga dukoresha ubwa mbere nuko turagwiza gutohoza amakuru hirya no hino cyane gose. Nk'ubu turiko turavugana twarungitse abapolisi hirya no mu makartier bagira ico no kwita patrouille de reconnaissance, aho no kugira ngo dushe kuraba kuko hari igihe ushobora par hasard ukagwa kwirigara y'abariko bararunya. Urumva yuko ngaho uba d'abord yose piste, kuko a partir y'uwo ufashe ucugira amatohoza ugacumenya mbega yarukuye he. Hamana wa wundi nawe kandi niwashobora hamwe yarugura nidushoboye kumuronka duca tumenya mbega ruvahe, nico tunamenya gwinjira gute. Rero ikindi kandi hariho n'igihe nkuko yaka bivuga mu muryango benshi ntibabiryohererwa, rero bashaka kuza bakadutungira agatoki nkaguye yavuze ati hari abavyeyi baza bavuga ati abana limeze kunuko. Rero iyo badutungiye agatoke nawe urumva yuko tuba turonse amakuru adutuma dushaka kumenya abavyihereza canke ababidandaza. Rero ikindi mwamenya nuko hariya mu makarti hariho ico no kwita inyabune, donc ico nita comité mixte de sécurité humaine. Bariya rero turafashanya kugira ngo dushobore kumenya aho hantu ibice baza baragira iki banyweramwo ivyo bintu, kugira natwe duce dutegura kuntu tudemantera utwo tugwi twabihereza byayura mutwe. Ijambo rimwe udatahura inyabune udufashije. Nyabune ni kuvuga ni inzego donc ni gufadikanya mu gucungera umutekano w'abenegihugu. Ni kuvuga yuko harazamwo abenegihugu, ni kuvuga abenegihugu bwabo, hagaca hazamwo inzego z'umutekano, hakajamwo n'abajejwe ubutungane hariya mu maparike. Urumva ni ijambo rimwe, ni hwaniro rishira hamwe abantu bari mu nzego zitandukanye kugira babumbanitirire hamwe umutekano. Urakoze cyane. Yego. Ati mbere mu ijambo rimwe ati ijambo rimwe ko ndavuga ati kugira ngo tushobore kumenya abihereza ibyayura mutwe n'ababidandaza dukoresha ugutohoza, recherche de renseignement mu ijambo rimwe. Nico kintu nyamukuru twibaza ko niyo rezo exploiter hamare tugashaka gushika kuco gipfuza kuri objectif twa dufise. Na cyane ikibazo ncangira ko ego kugira wunganire merci. Iyo tuko turabwa inyabone tukavuga ipolisi cyegerera abanyagihugu, je nibaza ko benshi cyane ibyo bijya mu buze bwa nyuma igipolisi cyegerera abanyagihugu
ntibaritegera cyane ni kubera tuba ngaha muri sokariti ngahanye mu kinama hari abantu hafi yayo oya igipolisi cegereye abanyagihugu iyo uvuze uti jewe burya muntu aranyegereye ni ukuvuga murahana ijambo cyane gose muraganira mukavugana ikiri ku mutima cyane gose kuri uyu munsi tugeze ko rero abajejwe umutekano sinyamiramabi gusa egana mwebwe abatangazamakuru murabugiye ukuri none mwebwe mukumva ahantu biriko biraba nabi mworeka kutujya ka dutegerezwa aho rero abajejwe umutekano inyamiramabi n'abahinga bafise ubuhinga bavyigiye umugabo akagira amashiga yandi ashigikira harimwo abenegihugu harimwo abajejwe intwaro harimwo abamenyeshamana harimwo abajejwe ubutungane n'abandi nashoboye kuvuga bose muri ico gihe rero umwenegihugu wese akunda amahoro akunda igihugu aho ikintu kitameze neza na cyane cyane nk'ikiyayuramutwe aratwegera aratubwira ati murigira hirya hari ikintu muzobona cyane gose hanyuma natwe tujejwe kubera turi abafundi twize ibyo kurondera tuca tuja gucukura abahinga nivyo yakubwiye numva kabisa byose bica biyagara kuri bya bindi yakora avuga ati n'amatohoza ni système babica bavuga uti mu gifaransa gabasha ni kubijanye na mora document en fait mugatohoza neza ego cyane hanyuma le réseau de renseignement c'est le réseau de renseignement ego hanyuma yo twamaze kuronka ico turonka natwe kubera wa mutekano atetwe tujeyiwe twenyene turafise limite tumaze kwegeranya ibikenewe byose tuca tujyana mu butungane twebwe twabonye nibi turabira umuntu ivyemezo ngibi y'amategeko acagira gute acakora cyane gose ego burakoze cyane kumbure nyakubahwa we asanzwe ari mu gipolisi kijanye no kugwanya ibyayuramutwe ati mbega ko tuzi yuko ibyo byayuramutwe ati hariyo bimwe usanga bica ku mbibe z'u Burundi ati mbega byo byinjira gute byinjizwa nabandi ni giki muba muri ko murakubwira ngo ntibyinjire ku bwinshi byukuri ibiyayuramutwe byinshi biva hanze y'igihugu cy'u Burundi byinshi biva hanze y'igihugu cy'u Burundi uretse izi mogi bitwavuze babirima by'ivyatsi usanga hariho bamwe binyegeza bakaja mu kinywa bakabirima ariko naho si byinshi rero biva hanze ati bica hehe bica aho abantu baca abantu nabo baca baraca mu mabarabara ni kuvuga ko mu byo tumaze kubona tumaze gufata hari ibyo dufatira mu mabarabara muramaze no kubibona ku maradiyo ku mateleviziyo hari abantu bava nk'iyo za Cibitoke bara babikuye muri Kongo ugasanga bavyihambiriye ko bakavyambara mu mpuzu bagaca barenza ku impuzu bakavyiboherako bagaca baja mu ibarabara nk'umwene gihugu asanzwe ama bikinjira agashikaho abishikana hari ababipakira mu miduga hari n'abashobora gufata ijya pine y'imodoka bakabitekeramwo bagaca bashiramo ipepu umva bigenda bigashika a destination bizanye n'iyo modoka yashikana habidandariza uwo wabimutumye akabishiraho hariho n'ibyo batwara ku makinga akamuza ukabona nyene ku ikinga ukibaza paki ibindi kumba apakiye umufuko w'urumogi hari n'abavyikorera ku mitwe rero mu barabara kenshi biracaho byinshi cyane hariho rero n'amakantite menshi aca mu mazi nko mu kiyaga Tanganyika ibyo biva Kongo barabipakira mu mato bakaza nk'abavuye kuroba kumbe bazanye n'abiyayuramutwe cyane cyane nka burya rumogi nababwiye rwitwa skanka ruva Zambia kenshi rucangaho mu Tanganyika mugabo murabona ko ikiyaga cya Tanganyika
imbibe zacu ziragoye gucunga urumva niho usanga ari baduciye mu ryahumye bakavyinjiza mu gihugu hariho rero n'ibica mu kirere kuko mu ndege murazi turavuze ubwoko turavuga heroine turavuga kokayine nka kokayine irimwa muri Amerika y'epfo Amerika du Sud za Brazil za Mexique hari wumva bidaciye mu ndege hakundi bishika rero ngaha akarorero uritangaje ati mbega mu ndege ho bigenda gute mu misi heze twarafashe ibiro bishika 4 bagire babijane i Dubai bagwara umugi nabwira gwitwa Skank twamufate muri aeroport hama hinahe vyagenze gute ubutungane nababwiye ingingo zica zikora twebwe turakora ibyacu hama tukatwerehereza ubutungane bugaca burabica amategeko avuga hinahe vyagenze gute nko yafatiwe ku kibuga c'indege abo babaciriye urubanza rw'ikibiriraho kuko n'ivyemeza vyari bihari hama rero mu kirere urumva ko nk'izi za kokayine zozo nimba zinaza ngaho i Burundi zigira nka transit kubera aha i Burundi abantu bashaka kwihereza kokayine ni bake kuko irazimvye igarama ya kokayine ku mwanota ndiko ndakubwira mw'iyi minsi yari ku bihumbi 640 600,000 igarama urumva ko atarabari bose bashobora kubigura rero hariho n'abandi babitwara munda nk'izo za kokayine ndiko ndakubwira babitwara munda si munda ngaha nakubwiye munda indani muri inteste gute barafata akantu bagatekeramo fate bakacagira nk'akantu nk'ikaramu hama baca bentroduza bikaduga muri low intestine umuntu agaca voyage ashitse à destination aja kugira grand besoin agaca kwega kaka dispositif yashirayo urumva rero ko hariho uburyo bwinshi wacibati none dukora iki dukora uko nyene erega kugira ngo dushobore kumenya ati cyabi cangaha nuko tuba twarabafashe ko turashama dispositif de contrôle kuburyo dukontrole ukuntu bavyinjiza ni kuvuga si twebwe twenyene wanashaka la police anti drogue ibikora nabo bose niyanyabune mugenzanje aje kuvuga kuko icyo kintu cyose abona gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu baradoma gatoke hanyuma tukagira iki tugashobora kubifata bica rero muri kwa gusensibiliza abo dukorana no kwitare partenaire muri ya nyabune yacu kugira ngo bose babe eveye babone yuko biyayura mutwe ari ibintu bitari vyiza umva namwe ngaha muri ko muradufasha kuko nimwe muri ko muracisha kusamirizi yanyu ku mbuga zanyu abene gihugu baraba eveye bakabona ko ivyo bintu ari bibi bakabona ko bakwiye kubigwanya hariho hose yego cyane bahereye kuri bajya babegereye babinywa ko umuntu akaduza renseignement kugira bivuze ugashaka kumenya byaciye hehe ugacumenya ukuntu ushobora gukora yego ati ego murakoze cyane ati mbega nimba hari ibitigiri exact si bihari ati mbega ababyihereza baba bari ku rugero rungana gute by'ukuri urabona ko ibiyayuramutwe bisanzwe bihanwa n'amategeko ababyihereza nabo babyihereza mu kinyegero rero ko no muntu yo precisa ngo ibitigiri bingana uko hari igihe hoba habayemo gushikuza ariko icyo womenya nuko abihereza ibiyayuramutwe benshi baboneka mu bisagara cyane cyane nk'iki gisagara cya Bujumbura kiza imbere y'ibindi bice hanyuma hagacajamwo n'ibi bisagara biriko batera imbere za Ngozi na Gitega ariko kandi n'igisagara cya Muyinga na Rumonge abo bagire biyayuramutwe
barabonekanye cyane cyane ko murabona Muyinga hano umupaka n'igihugu ca Tanzania Rumonge nayo na Kongo n'ikiyaga Tanganyika biroroha cyane gushikayo. Rero by'ukuri nta bitigiri nyavyo ariko tuyavye rero mu mitumba bihereza ivyo biyayuramutwe ni bake cyane mu mitumba, ni bake cyane ni nk'uko mengo mbere atabahari ariko kandi cyo wibuka ibyo yavuze biguru amahera ni kuvuga yuko ajya kugira nk'amahera abigura bisaba ko uronka aho yakura. Mukaba muzi yuko abene gihugu haya mu mitumba benshi bafise amikoro make uco usanga bataja mu ivyo bintu. Rero by'ukuri mu bisagara kandi abantu ba mikoro nibo bihereza ivyo bintu, uretse yuko kubera nibaza kwihebura n'abana bimwibarabara twasanze igitigiri kinini cabo kihereza ivyo biyayuramutwe. Hari n'uwavuze ati ngo burya ngo byihereza ngo abana bafise iwabo bafise amafaranga, kandi ngo kenshi ngo usanga ataco babuze nkawe usanzwe uwegereye nuvuga abene gihugu mu polisi nuvuga wegereye abene gihugu, mbega byo bari ivyo byo bari uko nyene babivuga aho nibaza yuko utihenze ababivuga bafise ico babiherako kubera abantu usanga bidoga biramanta batwitura mfashiriza umwana jewe ibiki murafuma muza mufate mu mufunge benshi usanga ari abantu bafise amikoro kanatsinda yabivuze ibi bintu birazimvye rero kugira nk'amahera kubigura nuko uronse aho yakura. Ubu yavuze ko hariho n'abavyeyi ashaka kumuha amahera yibaza ngo aja kuguramo ifana cyangwa aza kuguramo ibenye mugabo akaca aja kugura byabiyayuramutwe. Ibyo tumaze gukora rero twebwe ngaha tuko turabaha mu gisagara ca Bujumbura abana bo mu makartier yifashe bari mu bambere biheza ibiyayuramutwe. Aho novuga dufate nka quartier ya Gasekebuye, quartier ya Kinanira, quartier Nshasha ya Nyabugete naho harabonetse abana batari bake, mu Kinindo no ngaha mu Carama hariho umugwi rero kubona w'abana bavyihereza. Rero mu ijambo rimwe abana ataco babuze ni bavyihereza, baravyihereza nkuko twavuze kare yari yabivuze, biravana na kwa kundi kw'agakuku umwana umwe agakwega uwundi. Hariho nabagira nka curiosity inanje reka numvirize agaca agirako, urumva yuko usanga rero wa mugwi wanashaka bagatorana bikitwa ko bagiye nko mu kabare cyangwa bagiye muri picnic hariya, mugasanga harimo umwe yagiye akajanye agaca itangura guhonja abagenzi biwe bigaca birandagata. Rero uca wumva impamvu nyamukuru na mikoro yo gushobora kuronka utwo tuntu kirumvikana cyane. Abana rero biba bafise amikoro abavyeyi babo baridoga cyane ko abana babananiye kubiheje ibiyayuramutwe. Urumva ko birateye ingorane, ariko urumva navuze ko nabo bana bo mwibarabara baravyihereza kubera baba bari muri situation y'akabonge y'intuntu kugira ngo rero biyubagize ibihe bibi barimwo gasanga bavyihereje. Ego murakoze cyane. Kumbure n'ikibazo kumbure ca nyuma ndakubaza wenyene nyakubahwa ati mbega nimba ho bahari yonyene ibitigiri nimba bihari ati mbega mu bamaze kubigwanya ku rugero rungana gute? Kugwanya ibiyayuramutwe urugero sinovuga ngo dushitse kuri pourcentage yini ariko ubwigoro buriho burengeje bwigoro burakogwa. Murabona ko naje njejwe igipolisi kijeje kugwanya biyayuramutwe, umva ko nakigoro ka leta yarabonye yuko hariho igikorwa gihambaye cyo gushobora kugwanya ibiyayuramutwe. Hariho n'ikigo cyategurwa cyo kuzofasha
abagize icyo no kwita overdose, ni ukuvuga ko bamaze kurenza urugero mu kunywa biyayuramutwe. Hari ikigo kiko kirategurwa n'ibya bidahindutse kizoba mu bigo vya klinike Yezu Mwiza iri mu Irohero. Barahateguye neza aho bazoshira ivyo, donc abo bantu aho bashobora kuza bararonka umuti wo kugira ngo bifashishe kugira bave muri iyo situation. Numva ko leta irakora ubwigoro bwinshi, ni nayo ikomanda iyo miti yo kugabanya abagize overdose kugira ngo barabe ko vyogabanuka. Ariko kandi uretse na leta hariho amashirahamwe menshi, amashirahamwe kenshi ba partire mbere n'abasanzwe babinywa. Hariho amashirahamwe dukorana kugira ngo turafashanya gusansibiriza abo bana, kuko niyo bibaye ngombwa tukaba dushaka gusansibiriza abo bantu, nibo duheza tugatuma bakaba turonderera, tugashaka kubakoranya ahantu tukabereka amabi y'ivyo bintu. Nk'ubu rero ku rwego rwo kubigwanya nivyo, nk'ubu hariho amasantere menshi de rehabilitation y'abo bantu bamaze kuboneka ko babaye no kwita esclave de drogue. Ego Ingozi iyo santere iriho, nari nabivuze kare, mu Gasekebuye iriho, aha mu Kamenge terminus aho bita kuri malaria iyo santere iriho, mu Maramvya naho iraheruka